But this is subscribe. Subscribe and neza. Hello. Shay, bite? Urakomeye? Vuga Shay. Mare wate bashe. Sawa basi. Abashitsi bacu badusize. Shay afise isoni. Tugende Shay waje. bashe. Aranze. Zase kuvako. We wagakobwa. Nago nzakugurira shokora. Yiriwe neza nize komeze neza ni the squad kandi twazaye mu bukwe bw'umutontine wacu dukunda cyane. Noneho mubibona twashananye nyuma ya kamera ni Leslie. Hanyuma comme toujours ni Linda. Ciao. Mwenye blenda yatinze koko. Subirari yari. Kuko kabanza bagashyize hagati. Kati ndogo rwose. Toujours à traîner, toujours à se remaquiller. D'habitude, une marimo. Qu'est-ce que vous dites? Muherezi yariyo yose yaruzi. Leslie! Yagakunyeshe. Ok! Brenda! La voilà avec les chaussures, toujours en retard. Umuyaga uranyishe. Lesquad mumeze gute? Mumeze neza. Muze telefone ndende. Mumeze neza. Dore inkweto nazanye muri mbona bo. Ni nziza. Izo sheri wanjye yamaye ku anniversaire yanjye. Elle précise. Sheri wanjye ni umwe yitwa Randi. Babajyana ngo urazambara tugeze. Ushaka tugende. Mwijo. Tunguruka. Ndabatwaranye. Wow. Uragaruka. Uraguruka. Papa yicaye hariya. Nyuma ya stress uvuyemo urumva wiyumva gute? Uyumva? Neza cyane. Ni ukuri? Akaruje arebera akabonye? Nakabonye ariko mwari mwankawushije. Ntuzongeye kugukawusha. As always.
Salut les squats. Je m'appelle Alana. Mon cousine Brenda na Leila na Leslie. Urakunda abantu ba squad? Ego. Natwe turabakunda. Umwana we wacu.
Geldiniz.